Yesu ashimwe. Dusangira amajambo dusanga mu gitabo cya Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 20 haravuga ngo nanje ndabishura nti Imana yo mw'Ijuru niyo izotuma bikunda, nico gituma twebwe abasabyi bayo dushirako tukubaka. Dusangira ijambo rivuga ngo Imana yo mw'Ijuru niyo izotuma bikunda. Aya majambo ni Nehemiya yayishuye abansi biwe ari bo Sanibalati na Tobiya na Geshemu mu gihe bari bababajwe nuko habonetse umuntu ashobora kwitwararika kubaka i Yerusalemu. Abansi bari banezerewe nuko imva z'abasekuruza b'Abisirayeli zari ku gahinga kandi n'inzitiro zaho zikaba zarasenyutse. Nukuvuga Abisirayeli bari barasigaye batatwa wari nyagano, bari bamaramaye bateterewe, bari mu gahinda katagira uko kameze, baravye ukuntu Yerusalemu hameze. Hanyuma abansi rero babonye umuntu ababaye, Abisirayeli basigaye batatwa wari nyagano, ababaye kubaka inzitiro z'i Yerusalemu, barababaye cyane, batangura kubashinyagurira bababwira ngo urwo ruzitiro mwubatse ngo ni mwebwe ngo zorusha ko goca rutembagara, nyene amajambo y'ibicyavutu. Usomye neza igitabo cya Nehemiya urasanga yuko bakoze ibishoboka vyose, bananiwe kuri kimwe baja ku kindi mu ntumbero yo kugira ngo bahagarike igikorwa ntikibandanye. Ariko Nehemiya ntiyigeze acika intege, ibintu byose yaca asenga Imana, hanyuma agacagira imigabo abo bari kumwe akabatera intege kugira ngo bubake kandi bagavye. Nehemiya rero arabishura ngo Imana yo mw'Ijuru niyo izotuma bikunda. Muyandi majambo Nehemiya yashize ibyizigiro mu Mana, aravuga ngo ntibizokunda kubw'inkomezi zanje, ntibizokunda ku bwacu, ariko Imana niyo izotuma bikunda. Yibutse yuko Imana ariyo ntango ya vyose ikaba n'iherezo rya vyose, kandi burya nta nico woshobora Imana mutari kumwe. Inshuti uri kuranyumviriza, nagira ndakubwire ngo ibyo bikorwa urimwo byo kubaka, byo kugirira neza abanyu, abagwanizi bazoba benshi, ariko nagira ndakubwire ngo shira mu mutima wawe no mu bwenge no mu vyiyumviro vyawe ko Imana yo mw'Ijuru ari yituma ibintu byose bikunda. Ni Imana ishobora byose, ni Imana itananirwa, niyo ntango y'ikintu kandi niyo herezo y'ikintu cyose. Burya ibyo turimwo n'amaproje dufise, burya Imana itarimwo ntivyoshoboka, niyo ituma ibintu byose bikunda. Kubw'ivyo rero kora nka Nehemiya, utera intege abo muri kumwe, mwubake, mubandanye urugendo, kuko naho bohaguruka abagwanizi Imana iri mu ruhande rwawe. Nagira ndakumenyeshe ngo ntibazobashobora, kuko Imana niyo izobaneshereza. Bandanya rero ntucike intege, ntuhagarike igikorwa, ariko bandanya nk'uko Nehemiya yibutse ko ari Imana izotuma byose bikunda, agaca bandanya igikorwa. Kandi burya aratinze arasozera kubaka uruzitiro rw'i Yerusalemu, mbere aranagwinjira. Ariko igikorwa yari yagikoze mu ntambara, ariko iyo Mana yizigiye akayibwira n'abansi biwe, yaramushigikiye mu ruhande rwiwe, igikorwa kirangira amahoro. Hanyuma baracinjira banezerewe. Nuko nawe ntucike intege, bandanya igikorwa. Imana yo mw'Ijuru niyo izotuma bikunda.